Studio ya mbere je dirais ko ari muri 2016 muri chorale. Hama ya Vania donc ni Vania yaririmba muri chorale. Abantu bambwiye ngo none ngo bijya ngo mubikina gute ngo mugashiramwa amazi. Naranyagiwe izo mpuzu ziracatetswe gushika ino saha. Wa munsi twahura wambwiye kutazigera umpinduka nande nca ndanyugwa none nubu sintahura ingene wahisemwo kumpinduka. You were just a player. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Kuri kote yanje meze neza ndashima sinidoga. Au micro vous êtes avec Kaziguye Krista. À côté de moi rero ndi kumwe n'umurundikazi w'umuririmvyikazi umukobwa mwiza dufise mu Burundi aririmba neza afise ijwi ryiza ufise ijwi ryiza ntuzoruzi Vania bandanya okay mu muzi ku izina ariryo Vania Ice ku mazina abavyeyi bamuhaye ni Muhimundu Vania ni hands ni Muhimundu Vania amaze gusohora indirimbo zine je crois zine ego ni later doucement ihera na sishaka iruka gusohora. Bravo Karibu Vania. Urakoze cyane. Ngire ko ndakubaza ati Vania Ice yavuye hehe witwa Muhimundu Vania Ice yavuye Ice ni Ice bisanzwe mugabo donc Vania ni zina yuanje hama Ice nabivuze ni plus vanilla ice cream. Hamara abantu kenshi bagitiranya kwishuri donc abantu batari bamenyereye iryo zina baza baravuga ngo vanilla Jean Vania azin vanilla hamacha turihuriza ko na Paulin sino je nafise amazina menshi mu mutwe nayo nshaka haraye nsubira kwimvira nkasanga sinari kushobora kugeraho ngeze iyo ndayatora donc ego novuga ko ro hari n'umuntu nawe muri commentaire yagize ngo Vania ngo gisigura iki genda wandike kuri Google Vania. Okay bakunzi ba Silent Vibe mugume mudukurikira mudushigikira mwiyabona kuri chaîne yacu karibu rero Vania umwaka mushasha kandi nivyo naheruka ngarane yego murakoze cyane. Umwaka wa 2021 wabonye gute? 2021 vraiment ari umwaka mwiza urimo imihezagiro cyane kuri jewe yaba kuri carrière musicale yanje yaba muri vie personnelle yanje en tout cas ndashimira Imana yego. Niki cyashitse muri 2021 utifuza ko coshika muri 2022? Narabuze umuntu narabuze umu oncle qui m'est cher muri début ya 2021 yego. Condoléances. Merci yo ni sawa. À part ivy'umuziki Vania Ice yabakoreye Vania mu bisanzwe ninde? Vania mu bisanzwe ninde bijana n'ico akora. Aha biography yawe na biography yanje ngeremereze nga mugabo à part ivyo nkora nk'umuziki ndiko ndamarira amashuri bafisa nko nahejeje quand même hari akantu nsigaje kugira donc kugira nshobore kuronka urupapuro donc mu minsi zanzo ndi ingénieur Vania ntuzosubire kugira gusa. Félicitations. Merci. Ndadandaza amamenshi ndabwira iki kindi ubu nta handi nzosaba gushorera please Vania ngiremwo ngira publicité kuri Siren ibintu vyinshi vraiment like nkora ibyo uko mvyutse no umunsi numva ari ibyo ngiye gukoramwo ndiyungunganya ndabaswe no vyita gutyo. Okay Vania watanguye umuziki muri 2017 ntihenze bon genre watanguye kuja mu karaoke ego voilà ukibijamo abavyeyi baba bavyifashe mu gute? Nta kibazo kinini yabigeze babigiramwo baravyakiriye kenshi baraza no kundaba donc nabo abo tuvukana cyane misi yose msantu ndirimba vraiment kenshi na soit umwe soit babiri usanga bahari bari ngaho. Watanguye kuja muri studio ryari? Studio ya mbere je dirais ko ari muri 2016 muri chorale. Hama ya Vania donc ni Vania yaririmba muri chorale
hama Vania Ice ni 2020 ni 2019 ara ego 2019 arakanagize iyo ndirimbo ntiyasohotse yari ibintu twagize mu Bushinwa donc turi ku ishuri n'abandi bagenzanje bari baririmba twagiye muri studio turiyo iyo ndirimbo ndibaho twanaye présence ahantu kuri bonne année je me rappelle mugabo ntigeze isohoka ngere kure donc naragiye muri studio en 2019 Mga Vania Ice en tant que Vania Ice ndirimbo yewe ya mbere ni doucement yasohotse muri 2020 nanagiye muri studio 2020 doucement hoje niyo yatanguye doucement yatanguye doucement yatanguye avec DJ Paula donc il est kuri platforms za DJ Paula mugabo gwanje personnel ni ihera yego sha abavyeyi bare bavyakiriye gute bivuze ko bameze neza cyane kuri studio muri studio apana karamba bizarrement nta kibazo bigeze bagira kubera bambwiye ati deja twari tukwemera kuja kuririmba imbere y'abantu ni nakazi kantu batabwije niki ko twakiriye ko uririmba nta kibazo na kimwe cubamo kuririmba indirimbo ziwawe donc nta kibazo na kimwe vraiment umanze kwinjira muri entertainment yo mu Burundi wavyifashe mu gute wabisanze bimeze gute ko navyifashemo ngira murabibona kunsomba niko mbandana ndavyifatamwo hama nabisanze bimeze gute ntacitwaye like turacakeneye turacatera imbere buhoro kandi tuzobishikako sino tunumva nta shoke nyinshi turahura yego na Vania Ice aheruka gusohora indirimbo yiwe sinshaka iyo ndirimbo iratesa félicitations kukumba sinshaka no kukubona navyo no sinshaka kukumba no sinshaka kukumba sinshaka no kukubona navyo no sinshaka kukumba no sinshaka hewe urakina film nakunze hajya kujya kunwa Viva sinshaka no kunwa Viva genre usanzwe ukina ibintu by'amafilm oya mwamaze kuzibona oya okay ijya ndirimbo inspiration ayikuye he inspiration ni ibintu twese tuba dusanzwe tubona vyabaye ama it's a true story itabaye kuri jewe like personnellement ntibirambako mugabo it's a true story nabonye mu bantu tugendana bacishiriza ko abakunzi ba Silent Vibe bayumve nabo d'abord genda mwanze mwira yo we ni video ikoze neza ifise ama image meza wakoresheje ba King video mwiza n'umukuzi video mwiza image yasa neza problem na Vania mabona kasa neza shikompleta byose okay genda kwanza mwirabe kuri channel ya YouTube ya Vania Ice nyene ego okay wa munsi twahura wambwiye kutazigera umpinduka nande nca ndanyugwa none n'ubu sintahura ingene wahisemwo kumpinduka you were just a player bavuga yuko uzamusenga usaba imana yuko nama nseka none birangiye ndira bavuga yuko uzamusenga usaba imana yuko nama nseka none birangiye ndira you were never loyal to me. You were just loyal to the need of me. I don't wanna play no games no more. I don't wanna be with you anymore. I don't wanna play no games. I don't want you. I don't want you anymore. Kukuma sinshaka no. Kukubona navyo no. Sinshaka kukuma no. Sinshaka. Kukuma sinshaka no. Kukubona navyo no. Sinshaka kukuma no. Sinshaka. Kukuma sinshaka no. Kukubona navyo no. Sinshaka kukuma no. Sinshaka.
kantu rero kukumva sishaka no irabati barandambirwa niko sigaye ngoma ndirimba umva kukumva ntibashaka oya kukumva sishaka narakunze ajya kujya kuntu actinze yene sishaka kukumva ono bwira imishatsi guki rya mvura yo warayitomboreye ngangenze ngo narayitomboreye twarahuye pe ngira histoire ukuntu byagenze muri ko muragira video nyene à la base la video nta kintu c'imvura twari twateguye twebwe turabipanga byose ryariba Imana icibipanga ukundi sinidoga cane la video yasohotse bon twaraniyumvira wanashima Landry hariho parti yavuga ati oya tubireke tuzobikora ejo kuko twaragiye pe like twaravuye hariho parti twatuniye mu Cibitoke ca Rugombo kwibarabara rija mu Cibitoke ca Rugombo ahubwo je nabonye umengo ni mu Kajaga hari aho imodoka oya yari mu Kajaga hamwe nicaye ku modoka imbere hasi turi kwibarabara ntiburashika basi ni rijya barabara warenze ku mpanda warenze hose nemeje abantu bose ahari mu Kajaga bebeje vraiment parti yo mu Kajaga nijya itangura hamwe duhura kuri alimentation ego mais sinon urumva rero hacagwa imvura urubura pe hajya twararindiriye isegenya ryakaja hajya abantu twari imodoka byose serera abantu bambye ngo none ngo bijya ngo mubikina gute ngo mugashira mwamba amazi naranyagiwe izo mpuzu ziracatetswe gushika ino saha Kwana yicaye hasi niki yari indirimbo ya mbere muri izi ndirimbo zose maze gukora yanduhishije kuko après imodoka yaradupfanye ijya modoka nyine yakora ijya nyine nako ndatwara no but ni ibintu biba bi making the story nyene yiyo ntuze mais sinon toute l'histoire niyo vraiment uvuga yuko nzamusenga usaba Imana yuko namanseka none birangiye ndira uvuze yuko nzamusenga usaba Imana yuko namanseka none birangiye ndira hama uri kurandika indirimbo genre wiyumva gute uri kura compose ijya ndirimbo wiyumva gute de un navyandikiye muri studio nagiye mfise idée y'ibyo nshaka kugira mugabo jewe namafata umwanya d'abord kubanza gukora audio donc duhejeje gukora l'audio donc la musique en soi niho nicaye ndabipanga kuri aramfasha arantereramo utujambo tumwe ntuze hamwe uhejeje igikorwa ufite waravye umwanya wamaze wimvira akajambo nakajana nicaye kagiriki niho nyene wumvise le produit final niho wiyibuka ukiri kuratangura kambere ukimvira donc ni ibintu biba biryoshe mbwa biba biruhisha en même temps so yeah since qu'on est chez washishuye ni bon hama niziye réponse z'abantu waronse basi genre nuvuga gute ni yihe challenge waronse challenge since ko noita challenge mbwa feedback ni nziza umaze kuja kuraba kuri YouTube account ndeyo irikigenda buhoro par rapport ya later libaza ari ndirimbo nkunda cyane gose mugabo bizarrement si wewe nyene bizarrement n'abantu benshi n'abantu baririmba bamaze kunyandikira bambye ati ijya ndirimbo ndayiyumvamwo abandi iyi ndirimbo ikoze neza mugabo cambere nabonye nicuko ama views yo kuri YouTube si akonta cyane kuko hakeneye ko indirimbo ikundwa n'abanyagihugu bose bo mu Burundi yumvirizwa ku maradiyo ndumva kangahe ku radio bayicisha ko ndumva donc feedback ni nziza usomye ama commentaires et aussi nanja byo banyandikira en tout cas ni ibintu biryoshe ndaronse ndamaskuru commentaire imwe gusa ibishe iyo commentaire imwe ibishe nayironse ku muntu like ni wo mu Rwanda kandi asanzwe akora ibintu nk'ibyo yambwiye ngo indirimbo yanje iri basics ngo kuko n'ama lyrics ari basics like ngo nandise nk'umuntu ari bebavye ngo c'est que il a pas aimé la chanson
donc niyo commentaire imwe maze kumwishura gute uyo muntu uya narabimushimiye kuko commentaire yose jewe yaba negative yaba positive zose ndazakira kandi azikunda kuko nivyo bituma uguma utaguma hahandi uguma uduga ico biguha kwiga nyene kwa muduga commentaire yiwe narayikunze cane n'izabandi bose nibace banyandikira bibi gusa n'izabandi bose narazikunze cane aba artiste bagenzanje gushika ino saha vraiment abantu bose shout out kuba MC kuba DJs kuba kibose baguma banayivuza. En tout cas, I'm really proud kuba ndi muri industry yo mu Burundi barafashanya quand même. Mu ndirimbo zawe zose Vania umaze gusohora niye ikuryohera? Uno mwanya njyohera cyane nisishaka. Yego niri hejuru kuri jewe niyo iri zose ndazikunda kuva kuri doucement gushika kuri entre tari utavuze mbwa sindayishira kuri YouTube account oni sinayivuga ngo bahave basha izoja kuniyaja irahari surprise uri kurayikora irahari ira chanson yarasohotse ndayikoranye na X Factor mugabo sinda iri kuma platforms yiwe gusa la video izoja ko kuri YouTube account yanje vuba umuntu yo yironka none gute genre yorindira nkabana nkayishira akayishiri wawe okay reka turindire rero dutenye uyishire yego murindire neza muzoyibona yego kugawe ngamvuge monye kugawe Vania kuri kimonye bon yinje mukunye ko amfise umukuzine yitwa monye tubana kugawe Vania nikiye gituma abakobwa bataja mu muziki? Kubera twamaze kubashira ko isura mbi abantu bose bari mu muziki b'abakobwa sinzi aho vyahereye mugabo ndakeneye ko bihera nakazi nk'akandi rero uwo babishaka akaba afise iyo mpano akaba afise n'ubwo bugombe vazi atakibugiye gukoramwo fere muri 5 wibonamo iki Vania? Nibona mwike zoba ndi muri silent ko ndabasigurira ingene ngeze kure. Félicitations. Ndayiko uzori nga muri silent ko dans 5 ans tuzoba twicaranye gutya ndiko ndakubwira ni uribuka Ilia 5 yego uri kuratubwira aho wageze ndayikwifurije Vania urakoze cyane twese kandi OK merci Nante merci kwitaba tumene ganze wakoze kuntumira gira kajambo gira abakunzi bawe abakunzi ba Silent Vibe n'abakunzi ba Vania. Abakunzi banje aribo n'abakunzi ba Silent Vibe d'abord abakunzi ba Silent Vibe mbo abakunzi banje direct haba muje kuri YouTube channel yanje share subscribe commentaire zose nabwiye yaba positive yaba negative tayakira hama mubandanye mugumana urukundo ngo nyene mubandanye mushigikira abaririmbyi banyu sinababwira ngo muhere kuri jewe ngucaye mugumize kuri jeje nyene mugabo twese tuko tuteza imbere igihugu cacu hama ndabakunda cyane aho muherereye hose support yanyu yaminyohera commentaire zanyu zamazinyohera donc go follow me on Instagram Facebook Snapchat hose niho ndi nzoba ndaho kugira nshobore kumviriza ibyo mushaka kunterera byose mukungire no bandanya nja hejuru gusubira inyuma hose ngo ni Vania Ice byose ni barafu tu okay mwakoze kudukurikirana nari kumwe na Vania kuri micro ngari kumwe na Krista Kaziguye naje mugaye munkurikirane kuri kugira mubande mugira emission yanyu face à face Instagram ni Kaziguye Krista RC Facebook konyene eko merci beaucoup ndakunda